Peace TV irabashikiriza ibiganiro yagiranye na bamwe mu banyepolitike hamwe n'abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bari mu buhungiro ku bijanye n'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, nivyo bamwibukirako n'ivyo bifuriza umukuru w'igihugu mushasha agiye kubandanya arongoye u Burundi. Jewe nitwa Isidore Rufikiri, ndumushingwamanza natanguye kuba umushingwamanza mu 2000, hanyuma mu 2008 gushika 2014 narongoye urwego rw'abashingwamanza mu Burundi. Mu nyuma ubu havuye mpunga kubera ingorane z'umutekano mu gihugu. Ndi umukuru w'umuhari wa politike witwa Morena. Nivyo novuga. Urupfu rwa Nkurunziza twaragwakiriye nk'abandi barundi bose. Nibisanzwe urupfu rw'umuntu wamukunda wamwanka ruba rubabaje kuko n'urubanza ruturaba twese abantu. Ariko rwashitse giturumbuka ku buryo igihambaye burya umuntu wese aravuka agakura agapfa, ariko igihambaye n'umugani, ni ijambo asigiye umuryango, ni ijambo asigiye igihugu, ni ijambo asigiye abo babanye. Mu byo twovuga Nkurunziza twamubonye ko urabona imyaka 15 yitwaye jewe ndi Burundi, ndi umuavoka, ndi umukuru w'abashingwamanza. Hariho bimwe twashoboye gukorana neza, nko tuvuge nk'igihe twatunganya ikoraniro kaminuza ry'abashingwamanza bo muri East Africa bose mu 2010. Yaradufashije, yaradushigikiye, ariko kuva ico gihe twagiye tugirana ingorane nawe, ariko ntizari ingorane zacu, zari ingorane z'igihugu cose. Ingorane z'uko ubutegetsi bwiwe sinzi ko byamuvuyeko canke yuko ari bamwoheje, ariko dufata ko ari byo byamuvuyeko kuko nta umukuru w'igihugu abamwosha ni benshi, ariko ni wafata ingingo. Twagiye tubona ubutungane bugenda burasubira inyuma, ubutungane bufatwa abacamanza n'abashikiriza amanza n'abapolisi bigenza nk'abanyamugambwe wa CNDD-FDD, ugasanga baca imanza nabi, ugasanga bafungira abantu busa, ugasanga ntibakurikiza amategeko, n'ibindi byinshi. Ugasanga nko guhera 2006 yaciye atangura kwica no gutoteza abatari mu mugambwe wa CNDD. Hanyuma mu nyuma haza ibintu byo kukingira ikibaba abicanyi no kugwiza ubwicanyi mu gihugu, hamwe no kwiba no kunyonyeza amatungo ya leta, ntakuyemwo ukwiganza kw'ibiturire mu gihugu. Ibyo rero byatanze isura mbi cyane kubwo butegetsi bwa Nkurunziza, no kuvuga kuri Nkurunziza wenyine ubwiwe. Birabaje kuba nyene umuntu ariko bivuga gutya, ariko ukuri n'ukuri nta kundi twobigira. Burya umuntu bamuvuga uko yabayeho. Nivyo rero yasize ingorane nyinshi mu gihugu, yasize abantu barateranye, barasubiranyemo mu by'amoko, mu by'imigambwe, imigambwe irasatagurwa mu bisate byinshi, ku buryo abantu barahunga ari benshi cyane, abandi basigara mu gihugu babaho mu bwoba gushika n'ubu munsi. Novuga yuko Nkurunziza ikintu jewe novuga nashimye mu byo yakoze n'ibintu bibiri, naho bitaba byararangutse neza. Ibintu byo gutuma abavyeyi bashobora kuvyara ku buntu, n'ibintu byo kwigisha abana ku buntu. Ivyo iyo ni ingingo na leta
ya Ndayishimiye Evariste ikwiye kuzoshimikira ko igatsimbataza igatunganya neza cane cane mu vyerekeye indero kuko indero yarasubiye inyuma cane akabitunganya akabigira neza ku buryo yuko izo serivisi zo ku buntu zaba zo kwivuza zaba zo kuvyara zaba zo kwigisha abana zikorwa mu buziranenge nivyo novuga mu by'ukuri ibyo turindire kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ni ibintu byinshi cyane nibaza yuko agiye arazwe ingorane nyinshi arazwe igihugu gikenye cyane arazwe igihugu kiri mu bwoba bwinshi arazwe igihugu kiri mu bwicanyi bwinshi arazwe igihugu kirimo ubunyonyezi n'ubusuma bwinshi arazwe igihugu kirimo ibyaha byinshi by'agahomerabunwa byagiye bikorwa imyaka myinshi n'imbere ya CNDD-FDD mugabo bitigeze bihanwa kandi bigitwikiriye imitwe y'abarundi arazwe kandi igihugu cikotoye ku makungu muri iki gihe nta gihugu gishobora kwibeshaho conyene ngo bishoboke kigiraho cigeza ico tubona rero ca mbere tumurindiriye ko burya umukuru w'igihugu ni ikintu gihambaye cyane abarundi benshi ntibabimenya umukuru w'igihugu hajya mu gihugu yitwa umwami yitwa perezida ni nk'imana mu gihugu afite ubutegetsi burengeye kure n'iyo abandi bose mubona hari abantu bavuga ngo ibyo umukuru w'igihugu ariko aragira ni minisitiri kanaka iwacu baharaye kuvuga ngo n'abajenero burya umujenerale nta nguvu agira atari dekre yazimuhaye iyo dekre yamuhaye ubutegetsi imuvuye ko yimukuye ko acika umuntu nk'abandi umujenerale rero n'umuminisitiri n'abandi bose n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu sibo bafata ingingo sibo batwara igihugu iyo bamuhanuye nabi akabikurikiza niwe bikurikirana iyo bamuhanuye neza akabikurikiza niwe bikurikirana niwe biheregwa iteka niko bimeze twifuza ko Ndayishimiye yoza nabona yuko yemera cyane iby'Imana ariko yirinde cyane kuja mu nzira ya Nkurunziza byo kwamiza abarundi ku majambo y'Imana na shetani ivyo ntibintu bitwara leta itwagwa n'imigambi myiza itomoye muri politike mu butunzi n'ibindi leta itwagwa umukuru w'igihugu ajejwe ubwa mbere gutunganya ingorane asanze ziri mu gihugu no mu banyagihugu ingorane z'ubukene ingorane z'inzara ingorane zo kwiga ingorane z'uburyo bwose akarondera ibibazo ingorane zigwiriye mu gihugu akaba arizo aronderera inyishu nico turi murindiriye ko nibwo bukuru bw'igihugu hanyuma agatunganya kazoza ku Burundi n'abarundi akamenya kuraba muri kazoza mu myaka 10 myaka 20 ingahe ingene igihugu coba kimeze isura coba gifise ako niho kazo umukuru w'igihugu ajejwe ivyo bintu byo kutwamiza mu mana muri za Bibiliya niki abidutabara bidukureko abikure ku barundi abigisha ingene borima neza ingene bokorora neza ingene abakozi ba leta n'abikorera ivyabo bogwiza umwimbu tukagwiza umwimbu ingene baza ubwenge boterera igihugu kigatera intambwe ntatugumize muri ibyo bintu by'umuzimiza byo kwama ariko barasigura imana turayifise twese kandi turayubaha mugabo boreka abajejwe kwigisha iby'Imana n'amashengero bakabikora hanyuma rero ico tumurindiriye ku bikorwa harya amajambo arabesha ukuri kubonekera mu bikorwa tuzomurabira mu vyakora ivyo azokora ikintu ca mbere no kuzana no gufata ingingo zose zotuma umutekano n'amahoro bisasagara mu barundi tukumva ko twiruhukije twese abato n'abakuru ikigira kabiri tuzomurabira ku bashinga ntahe n'abapfaso n'ibijunja n'ijambo azoshira muri leta buca ashiraho nivyo bitabesha niyazana abantu tuzi twese ko ari baruhebwa mu bwicanyi canke ari babantu bagendera ku vyiyumviro no ku mohe y'umugambwe tuzoca tubona yuko adusubije nkaho twahora kandi ntibizomushikana kure
yomenya rero yuko igihugu agiye gutwara ari bakijejwe, nicagenda neza ari bazokomerwa amashi, nicagenda nabi ari we igihugu n'abarundi bazovuma. Nuko bimeze. Nivyo novuga muri aka kanya. Igisigaye nuko cane cane yotabara igihugu agakuramwo izo mbonerakure n'ivyo bigwanisho bazihaye, igihugu kikagarukamwo amahoro, umudugararo n'umutekano muke bikava mu gihugu. Cane cane muri leta zoshiraho arondera abashinga ntahe n'abapfasoni bijunja kandi bijambo kandi binzira mugayo, twese tuzi tubona tumaze kubona baruzuye, cane cane mu bushikiranganji bwerekeye umutekano, ubushikiranganji bwerekeye intwaro yo hagati, ubushikiranganji bwerekeye ubutungane hamwe na polisi. Izo nizo nzego zituma igihugu gitekana canke kiguma mu mudugararo, kandi niko vyagenze gushika uyu munsi. Aho hantu ahagabire kandi amenye yuko ivyo azokora bitegereza kwereka abarundi n'amakungu yuko twahinduye urupapuro, twagiye mu yindi ntwaro. Naho yitwa ko ava muri CNDD, amenye yuko kuva umunsi atogwa ntakiri umu CNDD, acitse mu perezida w'abarundi bose. Nitwa Armel Niyongere, nk'abasanzwe nd'umushingwamanza, nkaba nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ACAT, ni ishirahamwe ry'abakristu ryiyemeje kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu mu Burundi, ACAT Burundi. Nkaba nd'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe SOS Torture. Hama mu vyerekeye ubushingwamanza nkaba nsanzwe ndi mu bariko barunganira imiryango yabuze ababo mu gwimo 2015, bakaba badushinze kubafasha gushingisha urubanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Tukaba tumaze kurungika amadosi twahawe n'iyo miryango arenga 2,000. Ku vyerekeye ico novuga inyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza murazi yuko yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, atwaye imyaka 15. Hama igihe rero mu mabanga yiwe, murazi yuko kuva mu mwaka wa 2015 ariho Petero Nkurunziza yafata ingingo yo kurenga amategeko akitoza mu kiringo ciwe kigira gatatu, atararikuriwe n'amategeko, bitari birekuwe n'ibwirizwa shingiro, hamwe n'amasezerano y'Arusha yari yarashizeho ibwirizwa shingiro, amasezerano barundi bari barumvikanye. Hama numvise yuko yapfuye. Urumva uko ndababwiye mu 2015 abantu benshi baragize imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu kugira basabe gukurikiza amategeko. Hama inzego z'igipolisi n'igisirikare, ugaruka rw'imbonerakure ruri mugambwe CNDD-FDD barirara mu bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu. Bamwe baricwa, abandi barapfungwa, abandi barabanyuruza, baragenda amazima yonga, abandi imiryango ntiyabahamba n'iteka, ntiyamenya nuko bapfuye nk'abanyurujwe. Aho rero niho imiryango imwe yacija hamwe irarondera abashingwamanza kugira bitware, basaba ubutungane kuri abo bantu babo bahohotewe ubuzima. Petero Nkurunziza rero yari kwisonga kuko yatwara igihugu, agatwara izo nzego zose, agatwara n'urwo rwaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure. Ivyo rero urupfu rwiwe bwa mbere twaravuze ati umukuru w'igihugu apfuye, bakavuga ko yaragwaye iminsi 2. None mu vy'ukuri nivyo yishwe n'ingwara ya coronavirus nk'uko benshi babivuga, kuko murazi yuko umutambukanye wiwe yari yagiye kwivuza mu gihugu ca Kenya. Ibinyamakuru vyo muri Kenya bigatangaza yuko basanzwe agwaye coronavirus. Ariko tukavuga duti Petero Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, urupfu rwiwe rwari rukwiwe kuvugwa kugira abanyagihugu bose bumve yuko umukuru w'igihugu atishwe canke atahawe uburozi nk'uko benshi babivuga.
kuko ari umukuru w'igihugu atari umuntu asanzwe. Ariko rero icyo dusaba nuko yohambana iteka akaba akamugandarira umuryango wiwe nkuko bitekanijwe mu migenzo y'ikirundi. Mugabo uvyerekeye ubwo rupfu rwiwe twebwe nk'abariko bakurikirana urubanza muri sentare twebwe ntivyaturyoheye na gatoyi, kuko Petero Nkurunziza yari kuzovuga ibintu vyinshi vyerekeye amabi yakorewe abarundi. Petero Nkurunziza arazi neza abo bariko bica abarundi, arazi neza abo bariko barahohotera kiremwa muntu, arazi neza abo bariko baranyuruza abantu. Urumva rero yari umuntu yashobora kugusura canke bakamwagiriza ko ari we yakoze ivyo vyaha. Urumva rero ko ubunye yapfuye ntazokwitaba ubutungane, ariko abantu babikoranye, kuko murazi neza yuko ibyaha nk'ivyo umuntu wese abibazwa ku gatwe kiwe. Abantu babikoranye bose bategerezwa kuja imbere y'ubutungane bagakurikiranwa, abagirwa n'icaha bagakurikiranwa bagahanwa. Nisi kuvuga rero yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza rugiye guhagarika amatohoza ari muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Urupfu rwa Petero Nkurunziza n'umuntu umwe mu bogize ico batanga canke ico babazwa nk'abakoze canke bafise ivyo bashikiriza kuri ubwo bwicanyi bwabaye, mugabo abazokurikirana bo bariho. Umuntu wese razi yuko hari ivyo yakoze canke arabamwagiriza ku mabi yakoze, wowe wese yitegure kwitaba ubutungane. Ico rero twovuga kandi nuko abagirizwa ivyaha bose bamenye yuko impera n'imperuka bizoteba, bishobora guteba, mugabo impera n'imperuka ubutungane buzobakubita inkoni mu gahanga. Hama icerekeye ivyaranze imyaka 15 Petero Nkurunziza atwara Burundi, muri iyo myaka hayibonekeje amabi ajanye no guhohotera kiremwa muntu. Murazi kuva mu 2005 aho abantu twasanga abantu bapfiriye ibiziga bataye mu Rusizi bo mu mugambwe FNL, wabo bose yari ku ntwaro yiwe hagiye gutorwa kuba umukuru w'igihugu. Mu 2010 vyagenda uko nyene, baguma bica abantu, ubutungane burorera, kuko ubutungane bwari mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD. Ugasanga abacamanza ntibakurikirana gatoye abariko barahohotera kiremwa muntu. Hama ukabona yuko ugwaruka rw'iterabwoba rw'imbonerakure rusigaye rwigenza nk'impene z'umuci. Ugasanga barica, bariba, bagasambanya abakenyezi n'abigeme ku nguvu, ubutungane burorera, inyamiramabi zizororera, ukamenga ni igihugu kitagira abatware, ukamenga nta mategeko ariho. Urumva intwaro ya Petero Nkurunziza yaranzwe n'amabi menshi ateye ubwoba, umuntu ubona yuko yari igihugu kitagira umutware. Ikindi naco ico dusaba cane cane Evariste Ndayishimiye agiye kurongora Burundi, aheruka gutorwa, simvuze ingene yatowe kuko urumva harimwo ibinyegezwa vyinshi, mugabo agiye kurongora Burundi. Nuko uyu Evariste Ndayishimiye ico umuntu yomusaba nuko yogerageza gukura Burundi aho uwasubiriye yabushize, akarondera ingene asubira kugendera no kuvugana n'ibihugu bindi, akagendera ibihugu vy'ababanyi, ibihugu bigize akarere, agasubira kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, akagarukana amahoro n'umutekano mu Barundi, agahagarika ubwicanyi, agakurikirana abo bose bariko barica Abarundi, abo bose bariko bariba, akagerageza kwerekana yuko ashaka kugira ibiganiro n'abahunze kugira bahunguke, akavugana n'abanyepolitike bahunze igihugu, akavugana n'abaserukira amaradiyo, amashirahamwe atavuga rumwe na leta, dahanira ivyitaro vya politike, bose bakicarana akavuga ati musaba iki kugira mutahe, akaraba yuko impunzi zitashe zidahohoterwa nabo zisanzeho, akerekana neza yuko ashaka kugarukana ihumure, ashaka kugarukana umutekano mu Barundi. Aho ni hazoba ashatse kwerekana yuko aje guhindura ivyakozwe n'uwo yasubiriye.
hama iki naco nuko dusaba Evariste Ndayishimiye kwicarana nabo bose bahunze abagiye politike abo bamashira hamwe adahandi ibyo bya politike amaradiyo bakavugana ivyo basaba kugira ashobore gutaha no gushiraho ibiranga ivyo kwerekana yuko ari umutekano mu Burundi kugira n'abahunze bose muri rusangi bashobore gutaha. Hama iki naco agasubira akavugana na za ONU zashije imigwi y'amatohoza ku Burundi kugira dushobore gusubira gutaha dushobora kugira amatohoza mu Burundi akavugana n'ijya migwi yashizeho naone ujya mugwi yashizeho naone kugira ushobora kugira amatohoza mu Burundi agasubira mu masezerano ashiraho senari mpuzamakungu mpanavyaha uko murazi ko baciye bavayo mu gihe hariko haraba amatohoza ivyo byose bizokwerekana yuko intwaro yiwe ishobora gutuma abarundi basubira kubana nkabasubiye kubashimira murakoze.